muri bino birori byo kugurura ibikorwa by'uno munsi aho turamukanye urubanza ntangere rwo kwiginana duhimbaza umunsi ugira 21 wahariwe kuvuza imiti kama muri Afrika. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu cubahiro ciwe, nta numwe atazi ko igenekerezo rya 31 Myandagaro uko umwaka utashe twama twifatanya n'ibindi bihugu byo muri Afrika kugira ngo duhimbaze uwo munsi mukuru wahariwe kuvuza imiti kama. Uyu mwaka rero hano mu gihugu iwacu kubera byavanywe n'ibikorwa byinshi byari biranze iyi minsi, tukaba tuwuhimbaje kuri ino gerekerezo rya mbere Nyakanga umwaka wa 2023 ku civugo kivuga kiti uruhara rw'ubuvuzi kama mu guteza imbere amagara n'imibereho myiza by'abenegihugu. Hariho ibirangurwa muri ishirahamwe bijanye no kuvuza imiti kama mu Burundi, akaba ariyo mpamvu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya sida bwama bwifatanya n'ayo mashirahamwe n'amashirahamwe asanzwe afatanya na leta, afasha leta mu guhimbaza uyu munsi mukuru. Ishirahamwe ryita amagara meza ku isi OMS riravuga yuko ubuvuzi bw'imiti kama ari urunani rw'ubumenyi n'imigigwa bifise isiguro canke bitayifise bakoresha mu gutora, gukingira no kuvura indwara z'umubiri n'izo mu mutwe bifatiye ku buzima bwa misi yose, bikagenda bihanahanwa kurunganwe n'urundi mu mvugo canke mu nyandiko. Mu by'ukuri ubuvuzi hakoreshejwe imiti kama bufatiye ku mico, iragi n'akazoza ka Afrika kubera ko kano karere gafise ubutunzi bw'ibinyabuzima butari buke. Ubuvuzi bw'imiti kama buva mu nyifato n'imigenzo buragwiriye muri Afrika kandi bwamyeho kuva kera. N'abarundi bamye babwikorako mu gukinga no mu kuvura indwara zakunda kubangamira amagara yabo. Uko buboneka rero nuko bworoshe kuronka biratuma abantu benshi babukoresha cyane mu kwivuza. Nta cigwa kirakorwa ngo tumenye ibitigiri kanuni, ariko ikizwi nuko hari abantu batari bake babwikorako iyo amagara yabo abangamiwe. Mu mpundire ndabashikirize bimwe mu bimaze kurangurwa hano mu gihugu cacu mu gisata co guteza imbere ubuvuzi kama, navyo bikaba ari ibi bikurikira. Leta iramaze gushiraho itegeko rikingira ibikorwa n'ubumenyi. Ivyo bishobora korohereza abavuzi b'imiti kama kumenyekanisha ubumenyi bwabo ku nyungu z'abenegihugu bose. Leta yarashizeho itegeko ry'umukuru w'igihugu ritunganya ivy'ubuvuzi kama mu mwaka wa 2014. Mbere n'amategeko nshikiranganji yo kurishira mu ngiro yarabonetse. Iryo tegeko rero rirahamagarira abavuzi b'imiti kama kuja mu mashirahamwe, mbere no gushiraho urunani ruhurukiramwo ayo mashirahamwe yose. Inzego ry'urwo runani zaraye zirangije ikiringo ca mbere c'imyaka 4 kuva ayo mategeko nshikiranganji agiyeho, zikaba zatanguye ikiringo ca kabiri, mbere n'abaruserukira urwo runani mu ntara zose bakaba barashizweho. Bakaba bari ku kivi batunganya ibikorwa byabo kugira ngo abavuzi b'imiti kama bose bo mu Burundi bakore bisunze ayo mategeko. Mu ntumbero ya politiki n'amategeko harategurwa ibitabo bibiri, ikirimwo imigambi y'imyaka 10 igihugu kizisunga mu guteza imbere ubuvuzi kama, n'ikirimwo amategeko agenga inyifato y'umuvuzi kama wese akorera ku gataka k'u Burundi.
muri uru ruganda twabatumiyemo rero tuza kurabira hamwe ibi bikurikira. Icya mbere, inkomoko y'ubuvuzi kama n'icatumye buhabwa ikibanza mu Burundi ndetse no muri Afrika. Icya kabiri, ingene ubuvuzi kama bwifashe hano mu gihugu cacu. Ubwo runani rw'amashirahamwe y'abavuzi kama byo rumaze kurangura kuva rushinzwe. Turarabiraho n'ingene ubuvuzi kama bwoterera mu iterambere ry'amagara n'imibereho myiza kuri bose. Ndetse turaza kurabira hamwe imiti kama abavuzi bazanye ikaba riza kuba ihanisha, tuza kubonera hamwe kuri uyu munsi wabahariwe. Ibyo biheze, ikiganiro gica kibandaniriza mu kurabira hamwe ibyo twaranguye n'ibyo twimirije kurangura muri iyi myaka 10. Nitworangiza tutamenyesheje abasanzwe bafata mu mugongo leta y'u Burundi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ko iki gisata gisa nuko kikiri gishasha kitararonka abagifata mu mugongo. Bahamagarira kucinjiza mu bindi bisata musanzwe mushigikiramwo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida kugira ngo tugiteze imbere, gishobore kugira uruhara rukomeye mu iterambere ry'amagara n'imibereho myiza kuri bose. Turashimiye abantu mwese mwitanze mu kudutegurira runo rubanza, na bimwe by'umwihariko ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ridahengeshanya gufata mu mugongo ubushikiranganji n'ibikorwa byabo. Twagomba tubonereho no gushimira mwese mwitavye ubutumire bwacu kuko na kare ntawe wotamba ngo yongere yirorere. Ni kuri ayo majambo yo gushima ntangaje icese ko ibikorwa by'uno munsi byuguruwe. Harambe Uburundi n'abarundi, nihangame gufashanya ku Burundi n'amakungu, nihangame iterambere ry'amagara y'abenegihugu mu Burundi, nihangame iterambere ry'ubuvuzi bw'imiti kama mu Burundi. Murakoze.